hagarara imbere y'Imana dutanga ishimwe mu kuririmbira Imana ururimbo rugufiya tunaruhukiramwo ariko tunarisengera ngo ivyo Imana yateguye muri kino gikorane catanguye ku munsi ugira gatatu turi ku munsi ugira gatandatu, no kuvuga ko kiri hafi guhera. Ivyo Imana yateguye byose uvyakire kuko hari inyungu ikomeye igikorane. Indirimbo y'amajana 348 348 dufashanye. Hariho amajwi abiri abantu bashobora kuririmba bivanye n'ingene abigishijwe, ariko sinzi iryo mukoresha hano. Hariho abavuga ngo hari umwanya wa Yesu, abandi nabo bakavuga ngo hari umwanya wa Yesu. Sinzi iryo mukoresha rero. Voilà, reka dukoreshe iryo numvise hariya. Hari umwanya wa Yesu. Ngomba ko turirimba twese dushize ijwi hejuru kandi turiko turasenga ngo Yesu Kristo tumuhe umwanya mu mitima yacu. Ni bangahe bifuza ko Yesu yinjira mu mitima yabo agasangira? Duza cane ndababone. Yesu abahe umugisha. Dufate rero iyo note turirimbe. Ngomba dushire hagati na hagati ntituduze cane. Hari umwanya wa Yesu yakwikorereye ibyaha, yariko araramutsa, mbega niwo mwinjiza. Shitsa Yesu mu mutima, itaba ijambo ryiwe, mugururire n'ingoga ikigushokera. Umutima ufise umwanya w'ibiguhimbara bindi, ariko Yesu yabambwe nta mwanya umufitiye. Shitsa Yesu mu mutima, itaba ijambo ryiwe, mugururire n'ingoga bikigushobokera. Hari umwanya w'ivya Yesu wobona ntagucuruga. Ubu nigihe gikwiye umwitaba umwinjize. Shitsa Yesu mu mutima, itaba ijambo ryiwe, mugururire n'ingoga bikigushobokera. Uhe Yesu umwanya none, igihe ntikikurenge, utarahavuteterwa wahebe kukwinginga. Shitsa Yesu mu mutima, itaba ijambo ryiwe, mugururire n'ingoga bikigushobokera.
dushobokera. Muvyagire Imana ibahezagire mwese. Cyacu kiratekanye, gikwiye kumva ijambo ry'Imana, abantu bakitegurira kugaruka kwa Yesu babishize ku mutima. Ese icoma abarundi bose atanumwe avuyemwo, tukakira ubwami neza, ubwami bwiwe bitazoshira. Hanyuma rero nagomba nshimira Imana kubw'abarongozi, abungere b'ishengero b'Igitega n'inama y'abapasitori n'abakozi b'Imana bose barongoye biyumviriye hano inyabikere ko hakwiye kuba igikorane c'ijambo ry'Imana, kandi ivyo si bo bavyibwiye, ni mpwemu w'Imana yavugiye mu mitima yabo. Baca barakoranya ishengero nk'uko Imana yabwiye Mose, oraniriza abantu banje, mwese murazi ko muri abantu b'Imana. Hanyuma rero Imana ica mu barongozi iminsi yose. Turabashimiye ingene abumviye Imana bagategura igikorane ciza kingana uku, kirimwo umunezero mwinshi cane, natwe bakadutumira. Turabashimiye, Imana ibahezagire. Kuba hano rero vyaduteye umunezero mwinshi kuva nijoro. Hanyuma mu gatondo twakiriye amajambo y'Imana aciye mu ndirimbo, twumvise ko dukwiye gusaba Imana ikaduha ubwenge, kandi ubwo bwenge usomye neza ijambo ry'Imana ugatahuzwa na mpwemu, usanga bwenge ari Kristo Yesu. Kwakira Yesu wawakiriye ubwenge, kandi ijambo ry'Imana riratubwira hariya muri Matayo 25 yuko ubwami bw'Imana bugereranywa n'inkumi zingahe? Inkumi 10, ngo 5 muri bo bari abanyabwenge, abandi 5 bari bijuju. Icerekana ubwenge bw'ukuri rero za nkumi 5 mu kwitegurira kwakira umukwe. Nivyo turimo no ngaha, aha turiko twitegurira kwakira umukwe, ngo igihe azira, igihe azozira asange turi maso. No kuvuga ngo izo nkumi 5 z'ubwenge ngo zatwaye amatara arimwo iki? Arimwo iki gashengero ry'Imana? Amavuta. Ubwo nibwo bwenge rero Imana ishira mu muntu yayakiriye. Ayo mavuta nayo ni mpwemu yera. Twumvise ngo tugendeshwe na mpwemu niho tutazoshitsa ivy'akameremere kacu kipfuza, kandi twumvise ko mpwemu w'Imana azoduterura. Kugira rero abantu bagiye kurondera Eliya, niko bazoza nawe kukurondera, bazoba basigaye. Elisa yari yababwiye ngo ntimwibigwe mu batumwanya, ndazi yagiye mu ijuru ku Mana kuruhuka. Hanyuma rero ngo baca baramukurikira barondera ngo mu bugaragwa, barondera hakurya no hino, ariko ngo bagarutse barusha iminsi 3 ariko bararondera umuntu. Irabarabaza ngo nta mugabo yitwa Eliya mutubonera, nta muntu afise, ngo Bibiri tubwira ngo yari yarakatse, ngo ameze uku nuko bageragereza kuvuga. Iminsi 3 irahera, baragaruka. Bagarutse imbere y'umukozi w'Imana barushe bageseye, baca babwira ngo sinari nababujije kugenda. Hari gere nzambi izovuga ibigenda juru bikarondera abantu, bakaza mu kibano kukurondera, kumbuzo wa waduze. Ndakwifurije kuzokumva inzamba y'akabanga. None rero ndafise intasho ziva hirya no hino, ari abo dukorana mu ishirahamwe ryanyu ry'amashengero ya Pentecote Sepebu, barabaganutsa mu rugo iwanje, barabaganutsa. Nagiye no mu bikorwa vy'Imana mu bindi bihugu dusangiye kwizera, muri ibihugu muri Afrika yo hagati no mu buseruko. Twari dufise inama y'ibikorwa gusenga Imana, twiyumvirira hamwe kandi dusenga ngo Imana ishira umuhamagaro mu bantu bakijijwe batwara ubutumwa butarashika. Abapantekote muri Afrika yo hagati no mu buseruko bangana miliyoni 30. Miliyoni 30 s'abantu benshi cyane, ariko kandi si bake. Bari mu bushobozi bwa mpwemu yera, boshobora kujana ubutumwa butarashika. Ari ibihugu, ari abantu umubwiye uti Yesu aragukunda, akubaza ngo Yesu nuwahe, ngo Yesu asa gute, akorera he, yize he, no mubona gute, wankunda. Ariko Yesu n'umwana w'Imana. Murumva rero akagahimbo k'ubutumwa turimwo siko bose barimwo.
hari abantu bazigirijwe n'umwijima ukomeye. Ni mwebwe ishengero ry'Imana mu bugingo, mwuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, azovuga. Mpamagarira naka nawe amuhagurutse, genda unkorere kino gikorwa. Nico gituma ubona ibi bikorane bishishikara kudushishikariza kwezwa no kuzura mpwemu kugira ngo dukore ico Imana igomba. Aho naciye rero hose naho twabaye mu ibi bikorane by'ijambo ry'Imana mu gihugu, ndasavye ntihagire ideni ry'intasho nsigara ko mubinyereke ko muzakiriye zose. Imana ibahezagire cyane. Hamwe no kubandanya ijambo ry'Imana, nagomba duherahereze ku kibazo. Tuza guheraheza twishura ikibazo kiri mu ijambo ry'Imana. Ikibazo ngize iminsi mfise mu mutima wanje, kandi ico kibazo nasanze kindaba kikaraba umuntu wese yakijijwe ariko aja mu ijuru. None rero mbega murakunda ibibazo? Murakunda ibibazo? Ariko ibibazo hajya ntibiryoshe. Ariko iyo wize neza canke ufise inyishu, ikibazo kije nta ngorane. Haje ikibazo gitinywa n'umuntu atiteguye. Ugumane na Kristo Yesu mu mutima, mukumvira ijambo ryiwe, uraza kwishura neza ico kibazo. Yesu nashimwe. Ego, ibibazo rero biraza ku bantu batandukanye. Nabonyemo abanyeshuri ngaha, nabonyemo abantu bakiri bato, nabonyemo abantu bakuze. Abo bose mu buzima bw'umuntu, mbere buri munsi, nta munsi umuntu ashobora guheraheza umunsi atabajijwe akabazo naho ko bagatoya, atabajije nawe nyene akabazo. Murazi yuko abantu sinzi ko barenze urugero, abo bavuga ngo abagabo baba bavuga amajambo 15,000 ku munsi. Abagore nabo mbe muraza ko bavuga menshi canke makeya? Menshi. Bavuga ngo bavuga 25,000. Ariko ndabifuriza kuvuga amajambo menshi meza. Yesu nashimwe. Ego, mwumvise n'abahizi ngaha muri Bibiliya b'abapfasoni bavuzwe ko kabisa. Nanezerewe n'abo bapfasoni babaye abahizi. Debora yarafashe indirimbo yiwe ariko araririmba, ariko arabwira urya mwami yarafise ubwoba ati reka rero turirimbira Imana, wowe nawe ico ukunda ndabizi, wiyegeraniriza iminyago. Uwo mugore yamunyenkomezi kuko yamubwiye ati mu bisanzwe warukwiye kugira inkomezi, kuko iteka uhawe nuko wowe nyene wogize inkomezi ugatwe kawe, apana inkomezi zitirirwa abandi. Debora yabaye umufasoni yakoze neza, n'abo bafasoni bose twumvise. Abo bagore rero bavuze amajambo 25,000, ari muhira ashobora kubaza umwana wiwe, wagiye kuvoma amazi? Ivyo ni mwama mwayo bajije. Mbega za mpene za roso utwatsi? Mbega wagaburiye so wawe? Utwose utubazo. Wibutse kuja kumesa za mpuzu. Abantu mu buzima bwabo hagenda haba utubazo bishurana, icompa abantu bakishurana mu bugwaneza. Hanyuma hariho n'ibindi bibazo bibazwa ku ishuri. Haragera igihe ikibazo kikaza umwarimu yarigishije kandi yigisha buri munsi, akabaza mbega ivyo nigishije mwavyumvise? Ntawe ufise ikibazo. Abantu bose n'urya buwanyuma ava ngo twabitahuye nta kibazo, nta ngorane, bandanya. Mbere tugomba kuja gutaha hakiri kare kugira ngo tuje kwirabira umutsima. Uyu mwigisha hari n'aba yabagojeje ibiharuro, yabagojeje n'ibindi bintu. Ariko iyo azanye ikibazo, hari umuntu yigeze kumbwira ngo umuntu yagize ubwoba bw'ikibazo kugeza ngo hajugumira ngo abazo bicaranye ngo nyibutsa rya zina ryanje. Urumva ko biba byagoranye, icyuya kirabira, abantu bagatanga bavuga ngo mwigisha muruhusha mbaze nkubite hanze ngaruki. Murabibona ko ikibazo rero kigoye. Ikibazo kiragoye. Abagabo bashaka kubazwa ibibazo n'abagore babo. Wari umugabo yagiye kugurisha inka, ayigurishije umugore yari yamuhanije ati iyi nka ukuye mu rugo
ndakwinginze aya mahera ntapfusa, nazi gukunda agacupa n'utundi tuntu. None rero muko ndaguhurusha kwikura mu rugo, uranyemerera ko utazoyonona? Ati nayo nzokonona. Ati ishore, ayijana ku isoko arayigurisha kandi neza. Mugabo biramwanka mu mutima, ariko aragaruka yakunda inzoga. Inzoga zirazigirije abantu cyane. Mbega muravyemera ko zibazigirije? Akaborekwe. Hanyuma rero acarataca kwibare agura inzoga nyinshi aranywa. Mugabo uko anywa avuga ngo umugore ari hano aranyica. Hanyuma rero yari yaguze ibintu kanaka bya nkenerwa by'ibanze byo mu rugo, arataha. Mugabo ataha bwike. Ashitse mu nzu, umufasoni wiwe rero aramugaburira. Urabona inzu iterambere rije vuba, haraho wasanga kera inzu zitabona, umuntu akagira ikintu c'igikeke. Hanyuma rero umugore yari afise inyota mu mutima wo kumubaza ayo yayigurishije. Mwumva nawe utari kubaza ico kibazo, wayigurishije angahe? Yanka yangora kwa kundi. Uyo mugabo rero amubwira ngo atanguye kubimubaza, ubanza ungaburire ibindi ndaba ndakubwira. Arafungura, ahejeje agiye kuryama, umugore aramushishikara, nishura cya kibazo nakubajije, wayigurishije angahe? Kubera rero hari mu mwijima, agaca avuga ngo nayigurishije 20. None woca ubibona mu mwijima? Ngo harimo ngo jana kuguriramo igitenge n'ikigoma, ngo civyo byari bingahe? Ngo ndasubira ngo jana iguriramo igisikafu, ngo civyo ntabimenya. Mu nyuma yaramubwira ati none wasigaye angahe? Ngo tuzoyarabe ejo habona. Yariko arakwepa iki? Yariko arakwepa ibibazo. Nagomba rero ikibazo Yesu kubaza no munsi, canke nawe wo mubaza. Yesu araguha uruhusha rwo kumubaza ikibazo. Mbe hamwe yoguha akaryo keza umubaze, mbega wo mubaza? Ngira ngo benshi bo mubaza uzoza ryari ga Yesu? Akakubwira ati nzoza ku munsi wa kangahe, tariki zi, masaha. Ariko iryo nibanga ry'Imana. Ari ibibazo byinshi twobaza, kandi Yesu ari hano kugira ngo yishure umuntu wese. Mwifuriza kwishurwa na Kristo Yesu, mwifuriza ko muhura nawe. Nawundi twaje kurondera, nawundi akwiye kuvugwa no gushirwa hejuru, n'uyu yatubambiwe akatuzukira, umwami wacu Yesu Kristo. Niwe atanga ubugingo budashira, niwe nyishu yacu. Muduze ibiganza tumushimire. Dusomere ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'umukozi w'Imana yitwa Mariko, igice cyaho kigira 10. Mariko igice cya 10 umurongo wa 17. Muharabe agasangwa mwazanye ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. Muharabe tushire amaso dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umutunzi. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo rya murongo wa 17 gusa. Agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuntu kuri we yirukanga. Agira gute? Agira gute gashengero ry'Imana? Aramupfukamira, aramubaza ati mwigisha mwiza, nkora iki ngo zindagwe ubugingo bumeze gute? Nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Niki kibazo ngomba muri kano kanya gukwegeranya amajambo yose y'Imana twumvise tugomba guhereza ko yari umuntu ngo w'umusore, ubugira kabiri ngo yari umutunzi akomeye, ubugira gatatu ngo yari n'umukuru w'isinagogi. Ni kuvuga yuko yarazi ivy'Imana bibaye mu gihe, yarazi ivyo abantu bakunda, yarazi kandi ikintu bita ubutunzi ingena gishira hejuru abantu, ariko ivy'Imana byo ntibigenda uko. Umutunzi atagira Kristo Yesu n'umuhombe gusumba abantu bose. Uwo muntu yarafise ivyo bintu bitatu bimuranga, aracari muto, umusore n'umutunzi, kandi ari imbere mu vy'Imana, ari imbere mu vy'idini, ndabivuga uko y'Abayuda.
yari yumvise Kristo Yesu mwene ari umwigisha mwiza, kandi agomba kubwire ngo Yesu Kristo niwe karorero kacu, niwe twisunga. Mbere avuga ngo tugire muri twebwe wa mutima wari muri we. Jambo ry'Imana tubwira ngo uyu munsi Yesu Kristo yavyutse kare, arikora, arazinduka, agenda nyaruka, avuye mu ntara y'i Galilaya agenda mu yindi ntara yitwa hakurya ya Yorodani, hitwa Yudaya. Ngo ashitseyo arigisha, yigisha amajambo akomeye, yigisha kungo n'imiryango, yigisha ingene abagabo badakwiye kwirukana abagore babo, badakwiye guharika, badakwiye no kwigenza kubo babana, kandi ko badakwiye kugira imitima ikomantaye. Yesu nashimwe. Mbega hari abagabo bagiharika? Abapfasoni baracari hino? Baracariho. Uyu munsi niyo nyigisho Yesu yari afise, ariko arababwira ingene Mose ari ivyagezwe vyagiye kubera gukomantara kw'imitima y'abantu, ariko ko Imana ari urukundo, igomba ko umugabo n'umugore bahinduka umubiri umwe gusa, baba baramaze kumatanywa n'Imana. Amaze kwigisha izo nyigisho, muzi ko Yesu arawigishiriza mu nzira, ahandi akigishiriza mu bwato mu kiyaga, ahandi akigishiriza mu nzu, ahandi akigishiriza mu isinagogi. Uyu munsi inyigisho ziwe zari ahantu mu nzu, ariko arasohoka rero bwije ngo asubire inyuma. Haca haza umukuru w'isinagogi, uyu musore, ariko imbere yuko asohoka iyo nzu, muzi yuko abapfasoni bari bamutegereye ku muryango, bafise abana babo b'inzoya, bavuga ngo ntiyogenda atabakoze ko ngo abasabire umugisha. Abigishwa biwe ngo bagize gute? Barabakankamiye. Urumva bwari bwite barushe. Mu gihe c'umugoroba niko bigenda, abantu barushe niko bashobora gukora. Ariko Yesu gwaca arabuza abigishwa biwe, reka gukankamira abana b'abapfasoni, bareke bazane abana bato, kuko ubwami bw'Imana ari uko bameze batyo. Gwaca arabarera, arabahezagira. Ndabifuriza ko muzohora muzana abana bakabasengera, muhora mubazana. N'abatarakizwa muvyumve, mutunganye neza. Ni vyiza kuzana abana banyu, mukabazanira abakozi b'Imana mu gicingo ca Kristo, bakarabarambika ku biganza, bakabasabira. Uyu musore rero w'umutunzi ngo acahengera asohotse muri iyo nzu, ahejeje gukora ico gikorwa co guhezagira abana bato, ngo aca yiruka inyuma yiwe. Ntibimenyerewe ku mutunzi yo kwiruka inyuma y'abantu, ntibimenyerewe ku mukuru w'isinagogi yoterera hasi ivyo akagenda yirukanga, ntibimenyerewe ku muntu w'umusore yogenda yirukanga gutyo. Aca yirukanga atanga imbere Yesu, ngo aca aramupfukamira. Nibaza ko yari yambaye neza, none yari afise amafaranga se, ntiyari umutunzi, ariko ivyo asiga hasi aragira gute? Aramupfukamira. Ndifuza ko amavi yose yofukamira Yesu. Amavi yose afukame mw'izina ry'Umukiza, n'indimi zizesemere ko Yesu ari uhoraho, n'izina ryiza pe bagizigire mw'isi, n'izina ryiza cane barishime mw'ijuru. Mwiyumvire namwe shengero ry'Imana, uyo muntu ameze uko, ariko arirukanga imbere y'Umukiza, aramupfukamira, aramubaza ikibazo ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndagwe
ubugingo budashira. Mbega wabajije neza? Mbega mwumva ico kibazo natwe twokibaza? Ico Yesu yokubwira gukora ndibaza ico ari cyo cyose. Watahuye ko ubugingo ufise bushira, watahuye ko ibyo ufise bizoshira, watahuye neza ko iyi si izozingazinga umunsi umwe ikavaho hakaza shasha, watahuye ko n'ijuru rizohava hakaza ijuru risha, watahuye ko na Yerusalemu hazoza shasha. Yesu aho mubaza iki kibazo ngo nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo umeze gute budashira? Iki kibazo rero kigizwe n'ibice bine. Uyu musore nakunze cyane, ubwa mbere yavuze ngo mwigisha mwiza. Yesu ni umwigisha mwiza, akwigishije ntuzonanirwa. Inzira agucishamwo irashika, ntabisaba ibintu birebire, bisaba kumwizera gusa, bisaba kumushira ku mutima, ukatura ko ari umwami, ukatura ko amaraso yiwe ari yakweza, ukemera ko uri umunyabyaha, ukemera yuko ugomba guhindurwa nawe, ukamwisunga. Yesu Kristo ni umwigisha mwiza. Kandi uyu musore yari yarumvise yuko hari ahantu yaciye aho yigishirije i Kaperinaumu abari basesekerejwe n'impwemu mbi zabavuyemwo. Yari yarumvise ko aho Yesu Kristo agenda ku kiyaga, ba Petero bafise ubwoba, ingunza n'ikiyaga byacereje. Yari yarumvise neza ko Yesu Kristo ariko agenda, abanyamibembe baramubogeye ngo bikunze twohumanuka, arababwira ngo ndabikunze humanuka. Yari yarumvise neza yuko uriya musore yari afise ukuboko kunyunyutsa umuntu w'umugabo, ngo yaramubwiye ngo ramvura ukuboko kwawe gusubiramo inkomezi. Yesu ni umwigisha mwiza. Amajambo ya Yesu Kristo aratandukanye n'ay'abandi bantu. Amajambo ya Yesu nta kivutu. Amajambo ya Yesu arasomora, araremesha, ararema, arakomeza, arahagurutsa. Uzobaze wa mugore w'umusamariyakazi yari kw'iriba, isi yaramukubise, abantu bamuhura kubw'ubumara yabwiwe, ariko ahuye na Yesu ntiyamukengereye namba, yaramubwiye ngo ni jewe nyene turiko turavugana. Abafasoni benshi bari bamerewe nabi, bahuye na Yesu barahetamye, bamaze imyaka 12 bagenda n'ingwara z'ubutinyanka. Yesu Kristo yabwiye amajambo meza, ababwira ngo humuranye na wanje. Ndagomba Yesu aguhumurize. Uhumurizwa n'iryo jwi risumba amajwi yose, kandi niyaguhamagara uca umwitaba. Uyu musore amuvuga ko neza, mwigisha ameze gute? Mwigisha mwiza. Mwifuriza kumva ijwi rya Yesu. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamaga ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye Yesu, ndaje mukiza, w'amaraso wavuye hanyoza ntunganye. Nukuri Yesu ariko arakurondera uno munsi, nawe urabyumva. Nuze gutaha utamwitavye ngo aguhe ubugingo bumeze gute? Budashira. Kandi nagomba nagutangaritse, nta muntu n'umwe yoshobora kuguha iyo tangazo ngo ndaguhaye ubugingo budashira, ngo ndaguhariye ibyaha, atari Kristo Yesu wenyene. Umwakire no munsi rero. Ikibazo kigira kabiri kigizwe n'iki kibazo nyamukuru turiko turibaza ko kivuga ngo nkora iki
niki kintu rero wokora? Icambere wokora reka ndakikurangira mu ijambo ry'Imana muri Matayo igice kigira 3 umurongo wa 17. Nkora iki? Matayo 3 umurongo waho wa 17 hari icyo ubwirizwa gukora, kandi Yesu Kristo gikoze agutera intege. Matayo igice kigira 3 umurongo wa murantunga n'igice kigira 4 umurongo wa 17. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hehe. Ngiki kintu ca mbere tubwirizwa gukora, nico na Yesu yahereyeko kwigisha no kubwira abantu, kandi yabivuga ashimitse cyane. Twagiriye ubuntu tuja mu gihugu cya Israeli, turabona ahantu hose yaciye, ahantu yagiye arigisha abantu barashobora guhera nkariya kumwonga bagashika nkariya kwitaba ry'umusozi buzuye baje kumviriza inyigisho. Ariko arababwira rero, atangura kubabwira iby'ubwami bw'Imana, aca ababwirira ijambo mwihane kuko ubwami bw'Imana bugize gute? Buri hafi. Abantu bose barabaza ngo Abapantekote baguma bavuga ngo abantu bihane bihane bihane, nta n'umwe ahaguruka ngo areke kuvuga ngo abantu bihane. Ivyo vyaha birihe? Mbega ivyaha birahari, biracariho mu isi, mbe vyaragwiriyeho. None wumva tuzoreka kuvuga ko abantu bihana? Turacabikora kwere gushika abantu bazoshika mu kunengesera no kuba abakunzi ba Kristo. Jambo ry'Imana rero tuweretse ngo Yesu atangura kwigisha nk'urufatiro, abwira abantu benshi ngo mwese mwihane. Impamvu umuntu abwirizwa kwihana akitandukanya n'ibi ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buzojamwo abantu bihanye, ubwami bw'ibihe bitazoshira. Bwira uwo mwicaranye, sinkunda kubivuga mugango ngo ntihagire uwo sinzira, mubaze mubwire uti ubwami bw'Imana buzojamwo abantu bihanye. Mubwire abo bantu bose mubona imbere yanyu b'abakozi b'Imana, abo bantu bose mubona baririmbira Imana, ari ijambo batarengana. Imbere yo kuja muri ivyo bintu vyose, umuntu abanza kubaza ko umuntu yihanye. Sivyo abakozi b'Imana? Reka warihanye, warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Ntidupfa kujaniranya namba. Iryo jambo ni inkoramutima, nikarahara mu rugamba ntibacure. Umuntu agasuzuma mu mutima ko yaturiye Yesu ivyaha vyiwe kugira ngo ahabwe ijambo rindi ngo kuvuka ubwa kabiri, kubicare mwigisha, kuronka mwemu w'Imana mwashikira. Hatangura ijambo ryo kwihana kwere. Abariya mbega mwavyumvise hariya ku mashuri, abari hari inyuma hatangura ijambo ryo kugira gute? Kugira gute? Kwihana. Kwihana rero ni ijambo rigoye ariko kandi ryiza. Ni ryiza kubera rikiza, ni ryiza kuko rigukuriraho kahise kakugira icaremwe gisha. Riragoye kuko abantu batinya amaso y'abantu, bakibagira ko imbere y'Imana hari umunsi ibintu byose bizogaragara. Hari umunsi Imana izohamagara abantu bose, iganza iminsi n'ibihe irabitse uwo munsi yo gucira amahanga urubanza. Abantu bose bazohagaze imbere y'intebe y'Imana, umuntu wese acirwa urubanza bijanye canke ahabwa ibikwiranye n'ivyo yagize gute? Akoze. None rero ni vyiza ko umuntu yo kwihana agakurwa kwa kabi. Imana igomba ko muri iyi minsi abantu bihana kandi bakihana neza, bakatura bagakuraho ibintu byose. Hariho n'ububi busigaye. Iragomba ko umuntu yihana ku gatwe kiwe, iragomba ko abantu bagize igihugu bihana.
mu gihe ca Yona Imana yamutumye Ninewe iramubwira ngo nimwihane hasigaye iminsi ngahe. Ninewe akagira gute? Igihugu cyose kirihana. Mbe murifuza ko abarundi bo kwihana ibyaha? Abavyifuza bagorore mbere y'Imana tubone ko twifuza ko abarundi bihana atanu mwapfuyemo. Uko Imana yitwararika ihanga ryose niko cyakwiye kwitwararika n'umuntu nyarucari. Mbega nyarucari arashobora gucumura? Hari abantu biyumvira ngo umukene ngo azoca ajya mu ijuru kubera ari umukene. Eka umuntu azoja mu ijuru kubera yogejwe n'amaraso ya Yesu, kubera yihanye. Muraza hari umuntu w'ikimuga ngo igihe kimwe aza kuri Yesu bamucishije hejuru muri parafo y'inzu, kandi iyo nzu bavuga ngo yari iya Petero, barayikurako ibintu nk'uko bakurako iki kintu kiri ngaha mu cyugamo. Abantu ngo bari bazi ibi ari benshi, mugabo abantu bavuga ngo iyo uyu muntu w'ikimuga ko Yesu yaje, iyi myaka tumugoranye iramaze, none reka tumururukirize ahari. Abo bantu bari bagize ukwizera kwishi. Ndifuriza umuntu afise ukwizera kwaza gukira ingwara yiwe. Naho abantu baba baraguhebuje cyangwa ukabugendana ubumuga, wizeye hari ikintu gishobora kuba, Imana ikagukorera igitangaza. Ngo baramumanura bamushikanye imbere y'ibirenge bya Yesu, ngo amwihweje ijambo rya mbere yamubwiye ngo mwana wanje ibyaha byawe uragize gute? Urabihariwe. Abantu rero bakibaza ati none uyu muntu yavutse ari kimuga, atajya gukora, atadandaza, adafise amafera ahurirako n'abantu, mbega yacumuye ryari? Acumuzwa n'iki? Muzokumva abantu bavuga ngo jewe sincumura, ivyo urabirondera ko banaka bafise ivyo bakora vyinshi, twebwe banyarucari turi hano naco tubaza. Ariko uyo muntu Yesu yaramuravye, icya mbere yari akeneye kwari uguharirwa ivyaha vyiwe imbere yuko amuguruka. Mu nyuma bavuga ngo kugira mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha, ndakubwiye ikorera ikirago cawe ugire gute, inderuzo yawe witahire. Bazabona arahagurutsa atahanye amajambo abiri, ububasha bwo guharirwa ivyaha no gukira ingwara. Mw'izina ryande, mw'izina ryande, mw'izina ryande rya Yesu Kristo. Uyo yari umwe mu bategerezwa guharirwa ivyaha vyabo. Uyundi tubona atari nyarucari n'umugabo w'umugenerali yitwa Namani. Tumusoma mu gitabo kigira kabiri c'abantu, igice caho kigira gatanu, iya 40 kuva ku murongo wa mbere kumanuka. Uyo naho yari umukuru akomeye. Mbega hajya murazi ko abagenerali batinyitse, barahambaye, bafise icyubahiro kweri mw'isi nzima. Wumvise umuntu amaze gushikira ipete rya generali, nukuri hajya atabakomeye. Mbega umugenerali we warakeneye kwihana? Umunyamerika yo kwihana? Mu ikambi ikomeye muri Amerika hari abagenerali babiri, umwe yararongoye ikambi hambaye, ubundi akaba mwungirije. Umunsi wo gupfa kuwo mugenerali arongoye ikambi, urupfu ruramwubira, bajya basanga yapfuye. Hanyuma ujya amwungirije agiye aho umuvyimburi, urumva agacatera mbe bavyita gute, amasaruti, ibibada, akakwita gutya. Mugabo umuntu yagize gute? Yapfuye. Abasoda bato bakamubwira ati rega generali ntakiriho n'ukuri, yagiye, reka kumutera amasari, yagiye. Wa mugenerali w'umunyamerika avuga ngo ntibikunda, urupfu rwomwubahuka. Nukuri rutamwubahuka, ruramwubahuka neza, agasubira mu ivu kandi agasubirayo atacajanye. Wewe namurengana kubera amapete bashira ngaha, twe na wewe nayo tuzi, ariko abayazi hajya barajugumira, sivyo?
uzubona ahinduka akagira ibintu ugatangara ibyo akoze. Kubera iki? Ahuye n'umuntu akomeye. Uyo mugabo rero Namani si ugukomera gusa, ngo yari umukuru w'igisirikare ca Siriya, akamagira intsinzi ikomeye. Yari yanesheje n'Abisirayeli ubwoko bw'Imana kubera bari baraguye bava mu masezerano. Ngo umunsi umwe rero yamagira intsinzi, agira intsinzi, ariko Bibiliya imbwira ngo yari afise umubembe, yari afise imibembe. Uyu mujenerali yitwa Namani nta mahoro yari afise. Mugabo ngo mu gihe ariko aratera ibw'Isirayeli, ngo akurayo agakobwa arakaraba, ati naka ntigakwiye gupfa, reka ndagatware muhira. Imana igufitiye imigambi nukuri hakagira yuca, ntayuca. Naho ibintu vyo bomboranya bigaseka bikagira gute, uri ku mugambi w'Imana ntawuca. Izo ntaye nimuzifise none mwebwe, ntamuca. Aho gakobwa mu gishingo cyo gupfa gaca karagenda kaja kuba kwa generale arongoye ingabo z'igihugu. Urumva katari kabayeho neza, mbwa kari kagiye kuri mission, kari kagiye ku gikorwa c'Imana. Gashitse mw'uwo muhana kakama kabona wafise ibintu byose bibakwiye, mbwa kakabona ngena sebuja yamakura ibirato ashinyirije amenyo. Kubera iki? Imibembe. Yama ariko ararira ngo madamu, uno munsi iri none bigenda bitavuyeko. Ariko yarinde, yari general. Ako kana ngo kakabira bakagakobwa gafise Imana, avuga ati no magorwa harakwiye inyishu, harakwiye inyishu, harakwiye inyishu y'uyu mubembe ugirira n'aba bantu. Uyu mubembe ukatagura ingingo z'umuntu, mbe umubembe ugereranywa n'iki? N'icaha. Uyu Namani rero ariko arabikora muhira hajya, erega hajya abantu babana muhira hajya barazinanye. Uburya cyane baramuzi, ibyo akunda, ubutarya, uvuga menshi, ukara, umunebwe. Hajya abantu babana mu rugo barazinanye. Umugabo atuka umugore, umugore adashoboka. Hajya abakozi n'abajya abana barabizi, nukuri batabizi. Kandi nayo ukuri y'umuntu ivahe muhira, ukaba ukeneye ko bagushingira intahe nziza, naho abandi boyireka, mugabo ukabona muhiri wawe ari amahoro, hari uzomenye ko hari inkomezi zidasanzwe. Uyo mugabo rero ako gakobwa kamugira impuhwe, gacagira ubwenge buvuye kuri mpwemu yera, gacabwira inabuja wariya Isamariya, hariya mwankuye, hariya mu masezerano y'Imana, naho bimeze uko hariya abakozi b'Imana, hariya abakozi b'Imana, hariya umukozi w'Imana, mwogenda hariya. Nukuri iyi mibembe yokira, yokira. Uyo mujenerale ngo acarirukanga, umengo ndamubona yavuze ati iyi nkuru sindayirarana, ndeka nje gusaba ivyeta umwama ndungike ico bita ordre de mission. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, ndagusabye umpe uruhusha, ingabo zirahari, urazi ayo ngowe, umubembe umereye nabi, ariko hari Isamariya hamwe nyene tuganza, birakunda ko nokira. Inkuru ndayibwiwe n'umwana na abi wanje, kandi naje ndavyizeye ndagiye. Umwami ati naje nabona kumerewe nabi, ndakwandikira ngiri ordre de mission yanyarukije kwere, ndakwandikiye wowe mwami w'Abisirayeli sanzwe ntwara, je decrete ndategetse, ukibona no mu generale kandi uramutse ucumukiza imibembe. Ubufindo buratanguye ngaho rero, wacashira kwa mafarasi abantu baje inyuma, na hariya umwamaba atumviriza rero, soma. Arasoma ngo acayitana muriya kw'impuzu, ngo nimubona kano kigenzo ubu hagomba mposhe, jewe ndi Imana ngo nkize umuntu imibembe.
hanyuma rero amakuru aragenda, hajya ibintu bibereye ibwami biranyaruka kumenyekana. Elisa umukozi w'Imana. Mvuze ngo umukozi wa nde? Umukozi wa nde? W'Imana. Uw'Imana yaramushizeho kandi afise igikorwa gikomeye cyane. Bwira wo mwicaranye ntimusinzira, ati umukozi w'Imana afise igikorwa gihambaye. Wacara mutuma kw'intumwa ati reka kwitana muri kw'impuzu vuga yamuhe. Ngaha hari abakozi b'Imana mu Bisirayeli, hari Imana murungiki wanje. Ngomba ndakubwire aho woja hose, woja kuba dokiteri bakomeye, wogenda mu bantu bakuremesha, woshobora kuronka amajambo y'indemeshanyo, uwo muri umukuru ugahura n'abakuru bagenzaho. Nutaronka umukozi w'Imana ngo watura icyaha, umubembe ntuzokuvako, ntushobora kukuvako. Ubwo Yesu yabwiye abakozi biwe ngo nico muzoboha nanjye nzokiboha, nimwabohora nzobohora. Mbega muriteguye kubohora abantu? Muriteguye kubasengera kugira ngo imibembe baveko? Muri uyo mwanya uyo mugabo Namani avyumvise asubira gufata ya mafarasi, kandi umukozi w'Imana ntiyavuye ahakorera. Twebwe rero muzodusanga aho dukorera, sivyo? Aha ku rusengero, aha niho bikorekera. Umuntu agahaguruka agafukama akatura, hanyuma abakozi b'Imana bakamusengera kabisa. Uyo mugabo Namani rego ya mafarasi n'abamukikije aravuduka. Mwibaze nawe, avuye ku kirimba aje ahantu mu kure y'ikirimba, kuko abakozi b'Imana gaho usanga twifitiye n'ubuzima bubayabaye, sivyo none? Ariko mwarimu niwe agusengera, sivyo? Naho wowe warize, naho wowe uri umugenerale canke urinde, mwarimu adasenze ntibikunda kabisa, ntibikunda. Ndabikubwiye, abwirizwa gusenga akavuga abwira Yesu nawe avuga ati ndavyemeye, uyu muntu abahariwe ibyaha. Generale yarashitse ku mukozi w'Imana, mpenda kubwira ko Imana ishobora guharira igihugu, igaharira Nyarucari, igaharira n'abakuru. Sinzi ko turiko turajana. Nta n'umwe ari hejuru y'agakiza. Agakiza kagenewe abantu bose. Uyo mugabo Namani ashitse kwa Elisa rero, ngira ngo yibaza ngo acaza ajugumire, atangure gufukama imbere yiwe, amubwira amajambo yo kumwisaba ati nyakubahwa, noneho ni wewe nta ngorane, ni wewe ubikwiriye, ntuca mu yindi nzira abandi bacamwo. Oya, umukozi w'Imana amubwira ijambo atarinze no kuva mu nzu, genda muri Yorodani, aho wibireyo inshuro zingahe? 7. Abantu bo bavuga ngo ari mukomesha kweri, ababa ngo yaramukomesheje. Kandi wamubatizo w'amazi menshi, nimuvyumva? Genda muri Yorodani, wemere ubatizwe, wemere ucaho Yesu yaciye. Iyo n'iyindi ntambuko, urashobora guharirwa ibyaha ariko ugacubatizwa mu mazi menshi. Uwo mugabo acatangura kwivumbura, harya abakuru baragora benshi mbere bagira neza, bihana ku kagoroba, baraza nka Nikodemu, kandi muzore mubakire kuko baje ku ngoro y'Imana barakenera gukizwa nabo nyene, kuko nta n'umwe adakeneye ubugingo budashira. Hanyuma aza ngo urazi inzuzi, wowe urazi ndondabihugu, urazi geography, wewe urazi inzuzi ziri muri Siriya nziza gusumba rujya ruzi gutwa Yorodani rucafuye. Igihe nashika kuri Yorodani nasanze umugabo yahagazeho. Nuruzi rucafuye ruva mu misozi ya Hermoni, kuko rumanuka ruva mu bugaragwa, urumva hajamwe ivumbi ryinshi. Ariko niho Yesu yabatijwe, umwana w'Imana.
ayo mazi nyene yaremeye arashitse ukugororoka kugira ngo bigaragare ko inzira ijya mu ijuru ica mu guca bugufiya. Aho hantu usanga uwo mugabo rero yakoranije abantu ariko arababwira ngo tugomba tubabatize nk'uko Yesu yabatijwe hano. Hanyuma rero abo twagendanye turababwira tuti twebwe igihe twizera twarabatijwe mu mazi menshi ari iwacu i Burundi. Ntibisigura yuko umubatizo duwusubiramo. Twarizeye turabatizwa. Ico dukora reka dushimira Imana turahantu. Twifuriza abandi bose kuzobatizwa. Abandi batubaze none mwebwe ntimubatizwa? Toya. Nta mupastori muri mwebwe yobatiza? Toya. Twebwe kwizera kwacu tubwira ngo twaraciye muri ino nzira, amazina yacu aranditswe mu gitabo cy'ubugingo tayari. Abantu rero tubabona basubiramwo batiza byiza, ntutuzi ko ukwizera k'umuntu kuba kumeze uko nyene. Ngomba kukubwira rero yuko uyu mugabo amaze kwemera impanuro z'abamugendanira, hajya umuntu nuwogira abamuhanura. Umutware cyangwa umwami agirwa n'abagabo. Avuga ati nyakubahwa, by'ukuri turavye situation urimo, turavye ngene umerewe, naho yogusabye igisumba ico wogikora. Niwemere ibi baguhanuye turaguherekeza. Umutekano turacawubona, akarere karapanze turabibona, nangora mugabo wemere iki kintu kugira ngo ukire iki umubembe. Acaremera aragenda ngira yagiye arafuhagirika ati mukabona bitabaye ndamwereka ujya mugabo. Mwaca arizera ijambo ry'umukozi w'Imana kandi yasubiye no kumubwira byinshi. Caragenda kuri Yorodani ngira baramuharuza kweri, 1 2 3 nyavuga ati turabe igirandwi genda bizoba bimeze kuri girandwi. Yesu nashimwe. Bazababona umubiri w'uwo mugabo umeze nk'uruyoya, ahindutse umwana mutoya, akabiri karasayangana kamera neza. Bisigura ngo mu mpwemu iyo umuntu yihanye ibyaha ahinduka icaremwe gishasha, ahinduka icaremwe gishasha. Kandi namwe murabizi niko bimeze. Uwo mugabo rero ngo arirabaraba ati Imana ishimwe, mu Isirayeli hariho Imana. Aca yirukanga kuri wa mukozi w'Imana n'ivyo yaramushiriye byose murazi ko yabimwankiye. Ati twebwe agakiza ni ku buntu, nta bintu twakira. Ukazobona umuntu akubwira ngo kugira umusengere ndagusengere banzuza n'amahera ya. Hariya mu Buganda twigeze gusengera umuntu turiko turarengana, tubona tuzaniye amahera ibihumbi 50 by'amashiri. Ayo mahera nama ndayibuka ngatwenga naho bari jenyene. Aravuga ngo imitwaro 5 niko bavuga yabayita imitwaro 5 ngo numvise amahoro n'umunezero mwinshi. None mwakira aya mahera ngo nabundi yari yatwatse. Catumubwira tuti oya, kirazira ugasengera umuntu ni ku buntu. Agakiza ntacyo twokagura, twagahawe ku buntu. Ku buntu hari inyigisho z'ibinyoma ziragenda mu bantu, abantu basengera abandi babarondera ko amaronko. Ndababwiye ngo pole sana. Agakiza twakaronse ku buntu, nta nico twokaguze, nta nico twoshoboye. Umuntu acuruza ivy'Imana agarukirize ngaho, agarukirizaho. Hanyuma rero uyu mugabo ngo acaravuga ngo unyemerere ntwabakavu, nzohora mfukama ko ari iwacu kandi harimo ibintu bikigoye. None rero n'abandi ko nasenga Imana izonyumva impangaze. Umukozi w'Imana hari umurongo nkunda, ni mugufi cyane, ugira 16. Umukozi w'Imana avuga ngo genda amahoro, genda amahoro. Umaze kwatura ibyaha muraza kuryumva iryo jambo rivuga ngo genda amahoro. Kandi iryo jambo rero
nta muntu n'umwe ashobora kurivuga atari umukozi w'Imana. Naho uja mu makoraniro ya ONU cyangwa ukaja mu makoraniro ahambaye, nta muntu yokubwira ngo genda amahoro ibyaha vyawe urabihariwe, nta n'umwe ahari. Ariko umukozi w'Imana yahamagawe akoranye n'ijuru arakubwira ngo genda amahoro, kandi ni kugenda ibyaha vyawe byose urabihariwe. Uyo rero yari umuntu mukuru. Hanyuma rero nagomba kubabwira ngo mu bwenge bw'abantu, mu banyabwenge bize byinshi, naho nyene Imana igomba ko bihana. Hariya umukozi w'Imana Paulo mu Byakozwe n'Intumwa 17 ku murongo wa 16, muwandike muraza gusoma. Yari mu gisagara citwa Atenayi canke Atene. Yari amaze kugirirwa nabi, yavuye ahantu bita Tesalonike n'i Bereya. Murazi ko mu butumwa bwiza tutama tumererwa neza, dushobora kuza ahantu abantu bameze neza bakatwakira nk'uko mwabidukoreye, cyangwa ugakorera ahantu hagumye, byose birabaho. Ariko ijambo ry'Imana riguma rivugwa. Umukozi w'Imana ngo akirindiriye abantu bita Atene, ngo abona abantu b'abafilozofe bize ibintu byinshi, bari abanyabwenge bo ku rwego rwo hejuru mw'isi y'ico gihe. Ico gihe rero ngo baguma bavuga ngo ivy'Imana itazwi, ivy'Imana itazwi. Paulo rero ngo aca arabinjiramwo, atangura kubabwira, mw'abanyabwenge mumenye ko ngomba kubabwira ivyo mwita ivy'Imana itazwi. Imana ntiri kure y'umuntu wari we wese, nawe ukaba kabiri hafi yawe. Yarashinze ko umuntu wese aba mu kibanza yamugeneye, ariko muri iyi myaka y'iherezo ituma Kristo Yesu umwana wayo w'ikinege ngo abwire abantu bihane imyaka y'ubutamenya. Imana yarayihanganiye. Abo bantu rero ngo harimwo abanyabwenge, bamwe ngo baca baremera agakiza, bemera kwihana. Harimwo witwa Damari, harimwo n'abandi b'abakuru b'abanyabwenge. Turipfurije abanyabwenge kwihana ibyaha. Abipfurije abanyabwenge kwihana ibyaha baduze ibiganza kabisa. Imana ibahezagire. Agakiza rero kagenewe abantu bose. Ivyo tubikoze tuba duhesheje Imana icubahiro, nayo igaca itugabira ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Ikibazo kigira rero kabiri turiko turavuga ni nkoriki. Uwejeje kwihana, hari ikindi kintu Yesu akurondera ko, nakubwiye ko akurondera ko kubatizwa mu mazi menshi. Umukozi w'Imana avuye hano yababwiye ikindi kintu ukora nukubatizwa muri Mpwemu Yera, ukabirondera uzi ko Mpwemu ari Imana n'umurongozi. Niwe azi vyose, niwe yabira ku vy'Imana akabiduha, niwe azaha inzira ica, niwe azoduterura tukabaho ubuzima bw'impwemu bwuzuye, atari bigumbagumba. Ugafata ayo mavi yawe ukayamenyereza gufukamira Imana uri wenyene. Ndakwinginze Mwami Yesu, umpa ubushobozi bwo kurwana n'ivy'iki gihe, umpa ubushobozi nka bumwe intumwa zambikwa bari Yerusalemu. Mwashobora kwiyumvira umunsi wa Pantekote abari Yerusalemu mu gisagara, ngo bariko baravuga ubutumwa Petero yanzise kuvuga, ngo abantu baca baremera ubutumwa. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo baciye bamubaza ikibazo, nifuza ko kibaza nawe uno munsi, ngo tugire dute? Hanyuma ngo arabishura ngo mugire gute? Mwihane. Umuntu wese aharigwa ivyaha vyiwe muzoronka ingabire ariyo Mpwemu Yera. Ngo uyo munsi ngo haca habatizwa abantu 1000 bitatu. Sinzi ko duha tuvyumvira ko neza. None abantu 3000 bahuye n'abajya abantu 120 bari hajya mu nzu yo hejuru, baza barumva begera, bari mu gisagara. Abantu 3000 so abantu bakena gatoya kugira ngo babatiritse, adabaza ko batakoze igikorwa. Wari umuvyuro ukomeye. Turifuza umuvyuro
umuntu yamenye Kristo neza abwirizwa kugira iyi ntambuko, atari ibigumbagumba, atari yo kwivugisha gusa, atari yo gusaragurika, ariko afise umuriro w'Imana muri we, azi ko yabatijwe muri mpwemu yera. Ico ni igikorwa ubwirizwa gukora. Ikindi gikorwa ni ugushingira intahe Yesu. Muri ino minsi abantu bose baravuga Yesu, ariko Pawulo ngo ari muri Efeso ahuye n'abariya bagabo baho, yumvise bavuga ivy'Imana cane, ngo acarabaraba n'urukundo rwinshi ariko n'ikigongwe. Barababaza ati vy'ukuri mwarahawe mpwemu yera umunsi mwizera? Baca bamubwiza ukuri ati nukuri ntitwari bwanavyumve, ntituzi n'ingana bigenda, none rero dufashe uturongore muri ivyo bintu. Aca arabarongora, arabasengera, buzura mpwemu yera. Ikimenyetso sindamusiga kw'ishengero rifise ubugingo nuko mpwemu aba hagati muri ryo, akaba mu mutima w'umukristo. Ico kimenyetso ndakibonye ndavuga ngo nta makuru naho zibigoye, kuko ishengero rizoca ahantu hagoye, shetani azovyura ingunza, ariko yaraneshejwe. Nkuko mwagiye muvyumva, zirya ngasiro zaza ziramena imitwe, zisigura rya jambo ryo muri Edeni, aho Imana yabwira ego Adamu n'irya nzoka yateye amageragezwa n'urupfu, akamubwira ngo inzoka izo yashobora gukomeretsa agatsintsira, ariko uruvyaro rw'umugore rukagira gute? Rukayimena umutwe. Aho niho hahagaze ubufindo n'inkomezi. None rero twifuze kuzura mpwemu yera, twifuze ingabire ziva kuri mpwemu, dusengera muri mpwemu. Ibi bihe ni vyiza, turi mu gihe c'ubuntu kandi mpwemu yaratanzwe. Mpwemu yaratanzwe wo kuturwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyifuza. Uri muri mpwemu yera rero urashobora gushingira intahe Kristo Yesu. Urashobora kubona abantu bari mu mubiri bavuga ivy'Imana ku karimi, mbere bakabivuga cane n'umuriro mwinshi, ariko uravye neza ukabona ico bakenye, ukabafasha, ukabarongora mu vy'agakiza. Jambo ry'Imana yatwereka neza ko muri kirya gihe cose intumwa zakora, ikimenyetso cama kigaragara, ngo aho bakoraniye mpwemu yaca yururuka, haba kwa Koroneliyo, haba intumwa ziri n'abo biyugaranye, ngo aho bari hagatigita. Mpwemu n'ubushobozi bw'Imana umunsi umwe azodutigitisha, twatira ikirere tuduge mw'ijuru. None wumva uzoja hehe? Uzoba umeze nka rya tara ritagira amavuta, uzoba umeze nka ya modoka itagira ibitoro, uzoba umeze nka ya ndege itagira kerosene, ivyo bitoro vyayo itava hiri. Ariko dufise amavuta ya mpwemu yera, tuzokumva inzamba twatira ikirere nk'akanya ko gukubita urugohe. None rero biradusaba yuko dushingira intahe Yesu, duhereye i Yerusalemu, bisigura ngo aho tubaye, aho dukorera, aho tugendera, kugira ngo abantu bakizwe, kandi twitegurire hamwe n'abandi kuzobona umunsi w'imperuka, atanumwe agiye mu muriro wagenewe Satani n'abadayimoni. Nta muntu yagenewe umuriro azowujamwo gusa kubera yase kumvira Imana, kubera yase kwihana kandi yarumvise ubutumwa. Umuntu yagenewe ubugingo budashira, umuntu yagenewe ivyiza. Imana yaragukunze igutumira umwana wayo. Wene uri uwo mu barimbuka, uri mu bakizwa, ubugingo bwabo bukarokoka. Iyi ntambuko igira gatatu ivuga ngo nze ndagwe. Iri jambo ryo kuragwa nagomba turivuganeko abantu bafise abana,
bagire gutya. Abavyeyi muntu babarire n'akaroro ngomba gutanga. Abavyeyi bafise abana bagorora ndababone murimwo kabisa, mumanure. Abana batarasohoka bakiri ku ziko, niko bavuga ngo aracari ku ziko. Ukiri ku ziko nagorora ikiganza turaba. Uwemera ko akiri ku ziko akiretswe. Nabo abana n'abatarasohoka bose bakiri mu nzu z'abavyeyi, gorora turaba. Barimo kandi benshi, mumanura ibiganza. Mbega mw'abavyeyi muremera yuko hajya umwana nawe utomubwira vyinshi azi yuko azoragwa ivy'iwawe, nawe utobora bimusiguriye? Ababizi je sinzi iyo bavyigira, sinzi n'ubibabwira, mugabo usanga abizi. Uzorabe uvuze uti tuje gukora, arakora kabisa, agakora agashira mu mwete, akanakwibutsa ibitakozwe. Uwo n'umwana mwiza yarezwe neza n'abavyeyi, ntakwaka impembo, kuko arazi ko ivy'iwawe n'ivyiwe hajya babizi. Iri jambo ryo kuragwa, turafise uturaga, turafise n'icyo turaga, n'umwandu utazobora, udakabirana, w'ibihe bidashira, witwa ubugingo budashira. Ivyo nivyo tuzoragwa. Mbega birabanezereye? Abo binezereye baduze ikiganza. Haleluya. Ivyo biranezerera gusoma ibintu vyose. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo turabaraganwa na Kristo. Reka tubanze dusome mu Baheburayo igice cyaho kigira ca mbere. Abaheburayo igice ca mbere. Zokwama nkwizigira zikutazomemukira, ninaramuka ngowe nzizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Icubahiro ca Kristo kera Imana yabariye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabariye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba nde? Kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umuhagire w'ivyaha, avyagira uburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mw'ijuru, amaze kubuhambaye kurusha abamarayika, kuko izina yaratswe rirengeye ayabo. Yesu nashimwe. Uyu mwana w'Imana Kristo Yesu nakubwira, amaze kwihanganira umusaraba n'isoni, amaze kubambwa, amaze gutanga impongano niyo maraso yiwe, amaze guhambwa mu mva y'umutunzi, amaze kuzugwa mu buryo buhambaye, ku munsi ugira gatatu yatiriye ikirere, yakigwa n'ingabo zo mw'ijuru. Ego twabwiwe na Eliya yadutse, ariko Yesu gana yaduze, yasize ikimazi mw'isi. Eliya yasize umutamana gusa, ariko ujya mutamana ni wari kudutwira twese. None wari kudukwira, wari wa Elisa gusa, ariko mpwemu w'Imana arakwira isi yose, aradukwira twese. Uyu mwami Yesu amaze kuduga, yagenda arasezera bukebuke, akabwira Petero ati, Petero ntuve i Yerusalemu, mugende muri ya nzu yo hejuru. Aguma aduga bukebuke 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 bukebuke, abasezera, abapepeya, ababwira ati mwanyumvise
mwanyumvise, baramuhanga amaso kugeza ararenga. Jambo ry'Imana tubwira ngo ashitse mu ijuru, yinjiye ahera, yinjiranye amaraso yiwe, yabonetse ataraga agasembwa. Imana iremera ikimazi, iravuga ngo uhawe intebe isumba izindi ntebe, uhawe izina risumba ayandi mazina, icara iburyo bw'Imana. Mbere ndakugize samuragwa w'ibintu byose, ndakugize samuragwa w'ibintu byose. Imana ibishize itunga ryose muri Kristo Yesu. Uwo nawe icyo ndamukundira ntagayana, nawe na jewe natwe aca duhindura baraganwa nawe, atana kiba kivuyemo. Ivyo Yesu afise ni ibyacu, ubwiza afise tuzobusangira, ubugingo budashira tuzobusangira, ingoma yiwe tuzoyimana. Muduze ibiganza tumushimire. Dusome muri Galatiya, icete Pawulo yandikishe mu Galatiya, tubitahure neza, turiko turasa n'abarangiza. Umuntu akwiye kuba umukristo azi neza ivyo yabikiwe mu ijuru, ntapfe gukurikira akamenya yuko ivyo twizigizwa n'ijambo ry'Imana ari ukuri 100%. Icete Pawulo yandikiye abigalatiya irya gice kigira 4. Jambo ry'Imana rivuga ngo ikitugira abana b'Imana. Ariko mvuga yuko samuragwa yakira umwana ataca atandukana ko n'umugurano, nahari wenyene ibintu byose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu kibariro cashinzwe na se. Natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivya mbere byo mw'isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Kandi ko muri abana bayo Imana yatumye umuhemu w'umwana wayo mu mitima yacu, atakati abadata. Nico gituma utakira umugurano, ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Yesu nashimwe. Twaraganywe na Kristo ubwami bw'ibihe bitazoshira. Yesu azoganza ibihugu byose iyo biva bikagera. Yesu azoganza ibihugu byose iyo biva ikagera. Mubandanye. Izacikubwami bwiwe, itamira n'isi yose. Mwavyumvise? Turarindiriye umunsi nzambi zovuga, turarindiriye umunsi tuzoja mw'ijuru, kandi ivyo nukuri 100%. Nitwamara gushika mu kirere aho Imana yateguye, tuzogererwa ivyo twayikoreye, tuzokwambikwa ibitsibo, ariko kandi tuzoja mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, tuzosangira na Yesu, azotwerekana imbere ya Data n'ibinyabingo n'abakuru, ko rero abamarayika izoturirimbira, tuzoba dufise akanyamuneza kadasanzwe, aho murazovuga ngo birarangiye, nta gupfa, nta mibabaro izosubira kubaho, ariko kandi tuzogaruka kwimana na Yesu ingoma y'imyaka 1000. Ndanezerwa abantu bazoba ariko arerekana ko turabaraganwa nawe, kandi ko tuzokwamana nawe iyo bitazoshira. Umuraganwa na Kristo ubihawe n'Imana. None Imana iguhaye ninda kwakase, hari ukwaka. Mpora mbona abantu b'ingumye bashiki babasha kubabwira ngo nta n'igiseke tuzoguha kwitongo. Igiseke mwacumva ino mbega? Nta n'igiseke. Abandi nabo bakavuga bati abahungu n'abakobwa bakwiye kungana, bakaragwa kumwe, kuko bose bavuga ko muvyeyi umwe. Mu Burundi byarabonetse ko ivyo bintu bigoye cyane, ariko nagoma ndaguhumuritse, mu bwami bw'Imana turabaraganwa na Kristo. Nta karenganyo, ivya Kristo afise nivyo tuzoba dufise. Umunezero wacu niwuzuzwe.
none rero ko turabaraganwa na Kristo umukozi w'Imana, rero Pawulo yaciye yerekana ngo iryo zina rya Yesu niryo ridukiza, kandi ubwo bwiza bwiwe bukwiye natwe kuba muri twebwe. Turakwiye rero kwitwararika kurondera umwanda utazobora, udakabirana, ariwo bugingo budashira, kuko nibwo bugingo tuzoragwa bw'ibihe bitazoshira. Mu kurangiza rero, wavyumvise ko ubu bugingo budashira ingene uburonka buca mu kwihana, ugakuraho twa tuntu twose, ukongera ukaraba mu buryo bw'impwemu, mbega umerewe gute? Mbega uri muraganwa na Kristo koko? Kwaba abantu batwitangiye imbere, intumwa zaguma zivuga inkuru za Yesu, mbere igihe kimwe ngo bari bababoshe, hanyuma marayika barekuye ngo aca ababwira ngo nimusubire mu rusengero muvuga inkuru za bwa bugingo, mushingire intahe ubugingo budashira. Ubugingo budashira rero turabwifuza twese, turagomba ko abantu bakizwa bakagendana agakiza kugira ngo baronke ubugingo budashira. Nagomba naguhanure uno munsi ijambo ry'Imana rije kuri wewe nk'imburi, uri kurabazwe kino kibazo, kandi muhemu w'Imana yamaze kukwereka hari ikintu wokora kugira ngo uragwe ubugingo budashira. Mukozi w'Imana Petero hariya niwe yabivuze, niyo twoca turangiriza kiriya cete kigira kabiri. Icete ca Petero kigira kabiri hari ico twokora, tukibuka isezerano ry'Imana ko ari ukuri, tukibuka yuko twahawe ubuntu bwerekeranije n'ubundi, ntitubikineko, kuko n'uno munsi nzamba yovuga canke hakaza ikintu gituma umuntu arushanya n'ubugingo. Nagomba ndakwifuriza agakiza, nkuko umurundi yavuze ngo ni wewe nsengera. Mugenzi, ndakwifuriza agakiza. Petero wa kabiri gatatu uriya murongo wa 9 havuga ngo iki? Umwami Imana nitegereje isezerano ryayo ko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, bigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, amajuru azovaho, hakaba no kwasana guhambaye, ivyitanguro vyose bigashongeshwa n'ikibengerenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Tukirindiriye yuko ibinyeganyizwa no kuvuga ngo bifise iherezo bikurwaho, ndakwifurije gutegura ubugingo bwawe. Tegura umutima wawe, raba ngene umeze, raba agakiza kawe, raba imbuto, raba imibando yawe, raba ngene wagize iterambere canke isubira nyuma mu gakiza, wisuzume. Ucubaza iki kibazo, ico ukwiye gukora wakibonye, uze. Kandi Yesu ntagayana, umukozi w'Imana yiteguye kubwira ijambo rivuga ngo genda amahoro. Nagomba rero ndabasabe twese twunamike amaso yacu. Agakiza ni ku gatwe kawe, ukwihana gutunganya ingeso ni wewe ku gatwe kawe. Imbere y'Imana uzohagarara wenyene, amakungu ashashe. Igikurikira kuzura mpwemu yera, gusaba inkomezi, kongera gusukura n'amaraso ya Yesu umutima wawe, kugira ngo kino gikorane kigusigira umuhezagiro wuzuye. Nico wokora, n'intambuko yotera. Turabahaye kazi abakozi b'Imana bamaze guhaguruka. Kristo Yesu ari hano kugira ngo agirire neza umuntu wese na nkenerwa yiwe. Naho buri muntu umwe canke babiri canke igugu, tunezerwa ko abamarayika mw'ijuru bifatikanya n'ishengero rya Nyabikere mu gushimira Imana ku butumwa bwiza buvuzwe, kandi abantu babwakiriye. Kandi abo bantu muje mumenye ko muje kuri Kristo Yesu, umwami abakunda, agasanga wumva akantu kakubujije iterambere mu mpwemu. Uno munsi ugacira urubanza, ukabona hari ibintu bitagenda neza, turaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Mwihute munyaruke, turabona abantu bariko baraza, ariko nturabire igugu ry'abantu. Wowe wirabe ku gatwe kawe,
wajya mw'isi uri wenyene, uzoyivamo wenyene, uzohagarara imbere y'amateka ya Kristo uri wenyene. Itandukanye n'ikibi cyose cyo kubuza kuzokumviza akabanga. Uno munsi Yesu akwandikiye ngo muraganwa nanje, ivyo mbikiwe byose ni ivy'iwawe. Mwihute munyaruke, mwihute muze, naho muri hariya kure, naho muri kure hariya, naho muri hariya mu mihana, urashobora guhaguruka aho nyene uri, ukaza urirukanga wumvise rino jwi, ukaza ukihana kugira ngo uronke ubugingo budashira. Turabona abantu benshi bariko baraza kuri Kristo Yesu, ariko ikitunezera nuko wowe gusa ku gatwe kawe wohura na Yesu. Mushishikare kuza n'umukiza bakunda, muze n'abafise intege nke mubafashe. Umuntu bamubona agomba kuza kwa Yesu ariko afise amagara make, murashobora kumufasha mukamusegura, mukamuzana kumukiza kugira ngo aharigwe ivyaha vyiwe kandi atabagwe. Umwanya wo gutabagwa, abakozi b'Imana munyuragire mw'aba bantu bose mubafashe. Nawe wature, ureke guca hirya no hino, domako waracumuye, urazi ico wacumuye, kivuge hanyuma ucatuye, ugiciriye urubanza. Umukozi w'Imana nakubwira rya jambo Elisa yabwira Namani ngo genda amahoro. Haleluya, haleluya. Abantu muriko muraza mwihute, ubwami bw'Imana wabunya kurisha ubuhizi. Yesu yaradukunze urukundo rw'igitangaza, atugira baraganwa nawe. Mana ishimwe cyane. Ndabona abantu bakiriko baraza, muze mwegere mbere, mwegere atabwoba. Yesu n'umukunzi wanyu kandi ababwira ngo genda amahoro aciye ku mukozi w'Imana. Muze kabisa, ndabona muriko muraza kandi aho abamarayika mw'ijuru barahagaze n'inanga bariko baracuranga bavuga ngo abantu baravuye mu ngeso mbi, baragarutse kumukiza, baragarutse kumukiza, bariko barozwa n'amaraso ya Yesu, bariko barandikwa amazina mu gitabo c'ubugingo. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Turabaye kaze, muze bapfasoni mukiza, muze turabarindiriye. Uyu mwanya ni mukuru cyane, aho umuntu ahindurirwa amateka, agahindurwa icaremwe gishasha. No muri no ruhande muze, nimutinye gupfukamira umwami. Abakozi b'Imana babafashe mwatura ibyaha byanyu. Abantu baracariko baraza, Imana ihabwa icubahiro. Muze kabisa, muze n'abari kure nabo kumviye inkuru bariko bararengana bakavuga ngo ndemeye kwakira Yesu n'umukiza w'ubugingo bwanje, muce mubaha inzira.